Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri we yumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kure yacu ari no ryanyu ya Burundi News TV turi kwigenekerezo rya 24/0 umwaka wa 2024 tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru aganuka ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma z'uko rero izi dossier zikomeye cyane zo gutembagaza ubutegetsi General Alain Guillaume Bunyoni yaje kwiganukira mu rugamba rukomeye cyane ruriko nanone rwibonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwatanguye kwagiriza President Evariste Ndayishimiye kuva yuko nanone General Alain Guillaume Bunyoni yotabwa na cane mu mvuto vyaraciye biboneka yuko nanone ibigambi itandukanye ya politique nga mu gihugu cy'u Burundi yama yononekara. Abategetsi rero batareke bakaba basaba President Evariste Ndayishimiye gutezurira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cyacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni kuko babona yuko Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika wewe yoba abandanya na cane yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gudatunganiriza abene igihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira unyemereye tuze kuyagaruka ko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo munyabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD asaba President Evariste Ndayishimiye gukura ko umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNL kuko nanone ngabona yuko uwo mugambwe wa CNL woba uri mu bikorwa bitandukanye vyo kugumbura abene igihugu bikaboneka yuko rero abene igihugu bajeje kuyonkora ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Dufatiye kuri ayo makuru unyemerere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira unyene turibuze no kubashikiriza amakuru ajanye n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu Rwanda ku munsi w'ejo yashikirije ubwo nyene vyace bitera uruhagarara rukomeye cyane ikudeta rero ikaba yasigaye yasubiye kuduga nga mu gihugu cy'u Burundi. Unyemere tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twateguriye. Eka rero subirenda gwe kaze kure umviriza amakuru yacu hereriye irijyane no ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye irijyane no mu karere k'ibiyaga binini. Eka nsubirenda gwe kaze kuri yumviriza amakuru yacu hererenga mu gihugu cyacu Burundi mu makomine yagiye atandukanye abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza muhereriye irijyane no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura na mwese muri mu ntara zitandukanye muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mugabo kuri ubu rero. Eka nsubirenda gukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma no kumusiba video robanditse ijambo sabone pyonde ko uraca wabona akazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ego gushikungu rero ndabibutse yuko ayira makuru avugwa mu bisata bitandukanye akaba rero ari amakuru mutorezwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Tukaba rero tuganutse ku makuru avugwa mu gisata ca politique umutekano n'agateka na muntu kuri ubu rero ingingo nkuru tukaba tugira ngo tuzitangurire ku makuru adushikiye avuga yuko rero hari misiyo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi ninde rero yoba yishuwe amadolari atari makeyi mu mugambi ukomeye cyane wo gutererera uyu mugwi wishinze gukura ko intwaro ya President Evariste Ndayishimiye aboneka yuko rero ubutegetsi bwa Gitega nabwo nyene bufisemwo abansi nkuko amasoko yacu avyemeza mugabo abategetsi bo nga mu gihugu cacu Burundi bama bikwegera kandi bakama ari abasuma bose aho nanone ubunyonyezi n'ibindi bitandukanye vyama vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi ubwo nanone President Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero atawo kwizera afise. Igihugu c'u Burundi rero cirimwo magabo mbibutse yuko rero cirimwo bagabo mugabo ibi vyose bikaba mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aravuga yuko rero bamwe mu basirikare baje rero kwakira nanone misiyo ikomeye cyane yo guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye. General Alain Guillaume Bunyoni yarahejije imisi itari mike y'umugabo nanone atavugwa nga mu gihugu cy'u Burundi ajeje na cane kuduza urutoki abiboneka yuko rero umwanya ku mwanya rero ashobora kubandanya kwibonekeza mu bikorwa vyiwe bibaye mu nyuma zuko rero umutambukanyi w'umuhisi President Petero Nkurunziza ari wenyene Denis Bucumi Nkurunziza yaheruka kugira General Alain Guillaume Bunyoni akamugira ikigongwe mu nyuma zo rero General Alain Guillaume Bunyoni yarajije imisi itari mikeyi ari mu bitaro iboneka yuko rero amagara yiwe yoba yasubiye kumererwa neza ari navyo nyene bizoca bikwegera President Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko rero umwasi wiwe wa mbere afise rudende nga mu gihugu c'u Burundi ari General Alain Guillaume Bunyoni ko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'ivyo nanone yamwagirije umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero yagirije General Alain Guillaume Bunyoni vya bimwe na cane bidasiguritse aho nanone atavyemezo vyagaragajwe mu butungane nkuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nakatari gakeye rero mugabo twabashikirije yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba yarazize ibijanye no kuyobazi wagaritse umutima w'umuhisi President Petero Nkurunziza. Ibi rero bikaba vyari buce bikwegera President Evariste Ndayishimiye aho nyene keri Nkurunziza umungu w'umuhisi President Petero Nkurunziza ari wenyene yari yarahiriye gukura ko uwo wese yaragize uruhara rukomeye cyane mu kugira uruhara mu kuhagarika umutima wa papa wiwe amuvyara. Dufatiye rero kuri aya makuru nyemera rero vyose tubigaruke ko mu buryo bw'idonido kandi dutange umuco
Turaza rero kubasubirana none mu majambo akomeye cyane aheruka gushikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye abategetsi batari bakeyi bahejeje rero kuba batangaza yuko rero bagiramijwe n'aya majambo akomeye cyane. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo asaba Perezida Evariste Ndayishimiye kwikura ko abo bose yitwa imfisi. Umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero inyishu atanga na cane ari inyishu na cane zidahe iteka abo banyagihugu rero bari mu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNL. Abanyamugambwe ba CNL rero bakabageramijwe mu nyuma z'uko rero no mu minsi yaheze amwe mu mazu inyubako zabo zaragiye zisiturwa nimbonera kure rero urwaruka rw'umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD aho vyama biboneka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ibintu bitariko bibandanye bimererwa neza. Mugabo ibibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye n'abategetsi rero batari bake bama bibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Ndabibutse yuko rero nka Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo ari we nyene yatuma ko ibiziga vy'abatari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi aho biboneka yuko rero abatwara igihugu cacu bose ba rero bibonekeza mu bikorwa bitandukanye vy'ubwicanyi. Ivyo rero bikava mu ntayi ikomeye cyane y'umushinga akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi mu minsi yaheze rero yaheruka kurungikira ubutumwa Burundi News TV. Ariko rero abamenyesha makuru rero bacu bakabandanya rero babigira ko amatoza ari navyo nyene tugira ngo tubandanye kandi tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Mugabo rero dufatiye kuri aya makuru akomeye cyane ikudeta rero ihejeje kumota mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo wewe yikekwa yuko rero abagize umugambwe wa CNL aribo baba bafise umugambi ukomeye cyane wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi rero nubwo ivyo vyose bica rero bishigwa nanone kuri General Prime Niyongabo. Bakibaza rero imvo nanone umugambwe CNL iyo woba uriko rakura inguvu abiboneka yuko rero uriko nanone urinjigwamwo n'abatari bake mu banyagihugu abiboneka yuko rero CNDD-FDD yatanguye rero gushiramwo mabisi mu bikorwa bitandukanye vyo kubandanya bakura ko uri mu mugambwe wese wa CNL. Abanyagihugu rero batari bakeyi bakaba rero batanguye kugaragaza umubabaro ababona yuko rero ibiriko biragirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe CNDD-FDD ari ibikorwa bitandukanye vyo kwica umurundi wese ategerezwa kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi. Dufatiye kuri aya makuru jewe rero ndabona yuko rero CNDD-FDD yoba iri mu bikorwa bitandukanye bizoca bikwega akarambaraye na cane imigambwe igatangura rero ibikorwa vyo gucanamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko rero biboneka yuko CNDD-FDD yoyo nyene ariyo ishaka gutwara igihugu c'u Burundi. Dufatiye rero kuri aya makuru ndabibutse yuko rero CNDD-FDD yarahiriye na cane gutwara Uburundi imyaka 400 atarahera rero ikaba yararahiye ikarengwa yuko itazova ku butegetsi. Dufatiye rero kuri ibi vyose ndabibutse yuko rero abashinga nayo bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi bamba bavuga yuko rero CNDD-FDD ikibabaje kurusha vyose ikibabaje rero nuko abategetsi bayirimwo bose ari abasuma. Ivyo rero bikaba vyarashikirijwe n'abatari bakeyi aho nanone ni radio RPA imenyesha yuko rero CNDD-FDD iyobowe kandi ikaba irongowe itwawe n'abicanyi ruhebwa. Dufatiye kuri aya makuru mu misi iheze niho nyene nanone Denis Bucumi Nkurunziza mama buntu yaheruka rero gusabwa n'abatari bakeyi kwivavanura n'ibikorwa vya CNDD-FDD biboneka yuko rero biriko nanone biramushira mwibara rikomeye cyane aho rero abanyagihugu batari bakeyi bamba bakunda mama buntu aho nyene biboneka yuko rero niyo ava mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyagihugu rero bazoca bamugirira ibikorwa bitandukanye kandi bamugizirira ikigongwe. Dufatiye rero kuri ibi vyose biraboneka yuko rero CNL n'umugambwe CNDD-FDD umwanya ku mwanya rero umucanwa ushobora gutangura kwaka mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yashize ko abatari bake baje kurondera umukuru w'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ari we nyene agatorwa. So dufatiye kuri ayo makuru Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yavuzwe akatari gakeyi ibikorwa bitandukanye rero vyo gutuma ibiziga vy'abantu batari bakeyi aho nyene yatuma ko ikiziga ca kaburimbo ubwo nyene yashize ko amamiliyoni ashika 3 kugira ngo rero batore ico kiziga. Biravugwa yuko rero hari zimwe mu mborera kure zagiye rero zirarungikwa mu mice itandukanye y'igihugu c'u Burundi kugira ngo nanone zibandanye nanone mu mugambwe kandi zitunganiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu kwikura ko abo bise imfyisi ari bo nyene bagize umugambwe utavuga canke umuntu wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNL. Ibi vyose rero tukabikura mu makuru akomeye cyane twahawe no mu bagumya banga amenyesha yuko rero afise ubwoba yuko igihugu c'u Burundi coba kigiye kubonekamwo amaraso akomeye cyane nanone ariko aramenwa n'abategetsi
ubutegetsi aho imbonera kure rero ziriko zirashikiriza kandi zikabaga atakinya nga mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye rero kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira, biraboneka yuko rero CNDD-FDD itegerezwa gukura ko kandi nanone igatunganiriza abene igihugu mu nyuma z'uko rero itotanga imihoho bifatiye ku makuru akomeye cyane yemeza yuko rero atanguvu zoturuka hanze kugira ngo zikure ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mugabo General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje nga mu gihugu cacu Burundi yigarukiye mu gakino aho bivuga yuko rero uru rukino rwa President Evariste Ndayishimiye n'abategetsi rero batari bakenga mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko rero boba batazobandanya gukura ko General Alain Guillaume Bunyoni abiboneka yuko rero hari misiyo ikomeye cyane yo guhirika na cyane yo gutembagaza umwe wese ari mu mugambi ukomeye cyane wo kwivuna na cyane umwase. Dufatiye kuri aya makuru biraboneka yuko rero hari miliyoni 34 zoba zarungitswe muri zimwe mu ntwazangabo mu mugambi uri kutegetsi wa CNDD-FDD kugira ngo rero zibandanye zikura ko uwari we wese yoba afise umugambi ukomeye cyane wo kugerageza rero guha nanone ikindi ciringo umugambi uri kutegetsi CNDD-FDD. Mugabo President Evariste Ndayishimiye yafashe umugambi ukomeye cyane kandi afata nanone ingingo ikomeye cyane yo kwikura ko abatari bakeyi mu bategetsi bari bamwegereye uko vyaboneka yuko rero yabagirije yuko baba bakorana n'uwahoze ari umushikiranganje wa Mirenga mu gihugu c'u Burundi. Ndibibutse yuko Pascal Nyabende gushika ubu rero yajeje kuburwa irengero aho nyene bitaboneka iyo yoba yenyegeje bivanye nuko rero biboneka yuko rero yari nanone afitiwe umugambi ukomeye cyane wo guhagarikwa umutima nkuko bivugwa na bamwe mu ntwazangabo zikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi aho zimenyesha yuko rero kuva nanone umuhisi President Petero Nkurunziza yocekana byaraciye rero biboneka yuko rero President Evariste Ndayishimiye atigera aha amahoro Pascal Nyabende ari we nyene yanategerezwa kuba umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko rero yari gusubirira nanone umukuru w'igihugu muhisi President Petero Nkurunziza. Ariko rero abafiri bafise ipeti rya general nkuko twamatu bibashikiriza baraciye rero bamwankira bavuga yuko rero igihugu c'u Burundi kitotagwa n'umuntu atarigeze ashika ku rugamba nkuko rero amakuru rero akomeye cyane yarahejeje kudushikira muri uyu mugoroba. Mbibutse yuko rero ibiriko biragirwa na President Evariste Ndayishimiye ari ibikorwa bitandukanye rero vyatanguye kwiyamirizwa n'abatari bake aho bagaragaza umubabaro kandi bakamenyesha yuko rero ibi vyose igihugu c'u Burundi coba gihejeje gucika umugongo mu nyuma z'uko rero biboneka yuko rero ikudeta yo isubiye kumota. Dufatiye kuri aya makuru mugabo rero biraboneka yuko rero ibiriko biragirwa n'umugambwe CNDD-FDD n'ibindi bitandukanye. Mugabo rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aremeza yuko rero dufatiye kubiriko biragirwa n'umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD igihugu cacu Burundi n'abarundi bose tuzokwamba rero twibonekeza mu bukene butagira izina. Ivyo rero bigashikirizwa na bamwe mu bagize mugwi nanone wishinze gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Abandi rero batari bake bagize imigambwe nka CNL n'imigambwe yindi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakaboneka mu majambo akomeye cyane avuga yuko rero CNDD-FDD niyo guma ku butegetsi igihugu c'u Burundi kitazokwigera gitera imbere na gatoyi uko rero bishikirizwa n'abatari bake mu benyesha makuru bitandukanye aho rero bigenda vyandika ku migambi ikomeye cyane ya President Evariste Ndayishimiye ivugwa ariko gushirwa mu ngiro bigaca vyanka. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo rero ariko rero haribazwa ingene nanone iyo bariko yiyegereza umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko rero bari bahejeje na cyane batavuga rumwe abiboneka yuko rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo iyo bariko yihenda ku mukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye. Dufatiye rero kuri aya makuru umwe mu basirikare akomeye cyane yamashira amabanga y'igihugu hanze biraboneka yuko rero nawe nyene agiramijwe na President Evariste Ndayishimiye aho rero yashiriwe ko abo mwigendereza kugira ngo rero bamurondere nibotora ikiziga cyo bazagishikane imbere nanone yantera rushatse. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe na cyane na bamwe begereye President Evariste Ndayishimiye aho biboneka yuko rero uwari we wese azohirahira gusubira rero kwibonekeza mu majambo akomeye cyane mu basirikari azoca nanone atabwa mu mvuto nkuko nanone amenyesha yuko rero abapfungiwe muri documentation nga mu gihugu c'u Burundi atari bake nkuko rero amasoko yacu avyemeza. Mugabo urabona rero igihugu cacu Burundi co bakigana hehe mu nyuma z'uko biboneka yuko rero atabikorwa vy'iterambere twibonekezamwo ahubwo rero ivyo twamwa mu nga mu gihugu c'u Burundi nibikorwa bijanye no gutera ubwoba abanyagihugu n'ibindi bitandukanye ayo nijyane rero za politiki zama zibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi aho nyene n'ibindi bitandukanye vyama vyibonekeza aho rero hari ukutavuga rumwe mu bategetsi batari bake aho biboneka yuko inijyane zibandanye zimonogoza nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero bibaye mu nyuma z'uko rero President Evariste Ndayishimiye ariko wewe ararondera abatari bake mu bagize uraro rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi aho nyene yemeye no gutangura intambara ku gihugu c'u Rwanda aho nyene acagereza
kuba rero ari coco bagicumbikiye abo bose bagize urara rukomeye cyane mu kugira nanone umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ndabibutse yuko rero nubwo biruko General Prime Niyongabo arongoye igisoda cacu c'u Burundi nawe nyene akaba atoroheye umukuru w'igihugu, aho rero icoba n'igishikari vyose yuko umwanya ku mwanya nawe nyene ashobora kwishura Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi rero akabandanya mu majambo akomeye cyane aho intahe nyinshi ziva mu gisirikare cacu zimenyesha yuko rero intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero yoba igere ishika aho mwasi ashaka. Mugabo ibi vyose rero murabona igihugu cacu Burundi coba kigana hehe mu nyuma z'uko rero bamwe nanone mu mpunzi muri Tanzania bahijije kwirukanwa, aho nanone bamenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye na cane rero kugurura imbibe rero kandi akanabategurira ibibanza bazojamwo mu nyuma z'uko rero biboneka yuko rero igihugu ca Tanzania ngo naco nyene carahejije kugira utwigoro dutandukanye kugira ngo rero kibandanye giha indaro izo mpunzi z'igihugu cacu Burundi, ariko Tanzania rero ikaba irembejwe na bamwe mu mpunzi zizamuka zivanga mu gihugu cacu c'u Burundi, aho biboneka yuko rero Tanzania ivuga yuko rero niba Uburundi bwoba rero buvuga yuko rero bufise amahoro n'umutekano burakwiye rero gufata abanyagihugu babwo, nubwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye wiwe atanezerewe n'iyo ngingo. Biboneka yuko rero impunzi zitari zikeyi umwanya ku mwanya zoba zishikenga mu gihugu c'u Burundi zirashobora gutangura umugambi ukomeye cyane, aho nanone kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye vyoca bitangura n'intwaro ya CNDD-FDD igaca rero itangura kwiyamirizwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero bakaba basenga umuremyi nanone kugira ngo rero atunganirize izo mpunzi zigaruke nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo rero zishikire zitangure rero ibikorwa bitandukanye mu gihugu ca zibarutse. Dufatiye kuri ayo makuru, impunzi rero zozo zigaragaza umubabaro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nga mu gihugu c'u Burundi n'andi hatandukanye, bikaboneka yuko rero izo mpunzi nanone zigaragaza yuko rero intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ata mahoro azoigera yibonekezamwo mu nyuma z'uko rero ari mu nta ikomeye cyane twahawe mu none muri bamwe bahungiye mu makamba atandukanye nko muri Nduta muri Tanzania. Rero bikaba biboneka yuko rero izo mpunzi zigeramijwe nuko nanone niyo ziherereye zirungikirwa abaja kuzigandagura mu nyuma z'uko rero zozo zibona yuko umwanya ku mwanya zoba zishitse nga mu gihugu c'u Burundi ibikorwa vy'ubwicanye vyamba rero vyimonogoza kandi bikabandanya vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mugabo rero murumva yuko rero iyo ngendo Uburundi rero buracafise urugendo rukomeye cyane kugira ngo twoshike nanone ku gihugu giteye imbere mu mwaka wa 2024 na cane rero nkuko nanone tubandanye tubibashika nkuko nanone ibindi vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Turakeneye rero kugira ngo mu mwaka wa 2026 tuzabe rero turi igihugu cifashe n'ibindi bitandukanye kandi giteye imbere. Leta y'u Burundi rero irategerezwa gushira na cane agaragara ibikorwa vya politiki kandi ikabandanya rero itanigegeza amakuru amwe agenda rero yama avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo biboneka yuko rero ibiriko biragirwa na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari bimwe rero bizoma bituma igihugu c'u Burundi cyama gitera inyuma. Bibutse yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko rero atamunyamuryango nanone w'umukuru w'igihugu nyene c'uwero Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngo rero ageramijwe n'ubukene rero budurwa nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Mu nyuma z'uko rero abanyagihugu batari bakeyi bo rero abo mu gisagara ca Bujumbura abo mu bisata bitandukanye vy'igihugu bamenyesha yuko rero bagiramijwe n'ubukene butagira izina, ariko ndabibutse yuko rero atawuziranye n'umukuru w'igihugu canke umutambukanyi we Angel Ndayishimiye Ndayubaha azokwicwa n'inzara, niko rero bimenyeshwa na bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye rero bakabandanya bagaragaza umubabaro. Dufatiye rero kuri ivyo vyose biraboneka yuko rero agashavu kariko karaniga mu batari bakeyi, abo ubona yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye vyo kwanga canke vyo kunda ategerezwa gutanga imihoho atagisabwe. Amakuru rero ava muri Permanence Nationale inama z'urutavana ko mu misi iheze ziraheje imisi itari mike rero zibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, aho rero vyama biboneka yuko izo nama z'urutavana ko zirashobora nanone kugira ico zishikirije ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD. Kushika ubu rero bamwe babagumya banga bakagereza Perezida Evariste Ndayishimiye na cane kuva yokura nanone wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Biboneka yuko rero n'umusubiriye ari we nyene Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika atamahoro afise nga mu gihugu c'u Burundi. Uwuzohirahira wese kwama yibonekeza mu bikorwa bigira nanone kandi bifise umugambi ukomeye cyane wo kugerageza kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye kumwiyonkora ko yoba mu bikorwa vya politiki canke mu migambi itandukanye. Wese rero azokwama mu rupfu, niko vyashikirijwe na Denise Bucumi Nkuruza. Unyemere rero kandi unkundire tuze gusubira mu buyandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure rero nizere ko mumerewe neza aho mumerereye hose. Iyi ni Burundi News TV.